reka tubaramutse cyane abakunzi ba Burundi aho muri hose nibaze kumeze neza kandi mukomeye. No musi dufise bishasha ego harantu twatembereye muri wa gahunda ariko atari gahunda yo kuvumbura, ni gahunda nyene kuntu umuntu abarenganya akabona hano hari abajene baba entrepreneur baba bakoraniye, ariko twasanze hari ibintu bijanye n'amaje. Nanje rero nkunda amaje kubi ncamvuga ati reka ngende ndahicishije aho bari ko barajya amahiremwe vya hatari, ariko biba bitandukanye na vya bindi musaze bumenyereye. Reka turamutse umwe mu bantu bashobora kuba bari mu bantu baronse kumbure ubushimwe bwinshi, hama abanza twidondore imbere yuko tuvugana bikenya mu byo twateguye. Turabakiriye cyane. Murakoze. Akazina kaye? Leila Dusabe. Musanzwe mukora iki mu buzima bwa misi yose? Kim. Okay. Tubasanze ahantu muri ko murakina je. Kandi na je nije ubona umenga yo bari nka je y'abana. Ariko twabonye hariho abantu byananiye kandi nawe ntiwatsinze wese kuri yose mu kugira ngo batore umuntu aje gukiraje vyagenze gute? Babajije abantu bakunda kubyoherwa, nanje birakunda gushika nyene nkaryoherwa, hama ndamanika urutoki, hama barampamagara ndagenda. Umaze kugenda hariho umwanya wo kuyumvirako vyagenze gute kugira ngo ushobore kuronka ubushimwe hawe? Bon, baduhaye umwanya, nta mwanya wo kwiyumvira baduhaye, ariko twaridiye ko iryo je wabonye babipanga. Hama ninje natanguye ndatangura ndapanga nyene, naronse amahirwe naho ntatwaye yose, ariko mubo twakinanye ibyo novuga ko ari je natwaye menshi. Ndashaka kumenya wabigenjeje gute rero kugira ngo uronka ubushimwe bwinshi gusumba abo mwari kumwe kandi mwese babipanze muri ngaho? No kuvuga ko ivyo naye ko ndapanga sinabibona, zabaye nka chance zanguyeko. Tuvuye kuri umunyamahirwe. Sinzi ko byagenze, ariko nyene amahirwe yantahiye. Ari umuntu akunda kumbwira ati abantu bakuze ntibakinaje ngo je nizabana. Byagenze gute kugira wisange wumva umenga woje imbere kuja guhegana n'abandi? Bon, mu buzima nakunda kuryoherwa. Bon, rero je nikina umuntu akuze canke umwana. No kuvuga ko je ikina umuntu abishaka cyangwa se abyumvamo. Kubera urashobora no kuburyoherwa, ariko uwo mwanya utabyishizemwo ntibishobora gukunda ko woyikina. Sawa, umaze kuronka ubushime bwinshi, donc niwe watanguye ntiwari uzi ko abandi uza kubarusha, uza kwisanga wabarushije. Wabyumvise mu gute? Nishimye cyane. Ego. Mu gitigiri cy'abantu bane usanga niwe waronse ubushime bwinshi. Ego. Okay. Akajambo kanyuma twohereza ko ku bantu bari kubadukurikirana bakunda kuvuga ngo amajena y'abana, nakaye kajambo babwira? Bo akajambo nabatekerera, umvutse nko ku ruhande rwanje byampaye amahirwe. No kuvuga ko nk'ubu hari umuntu ashobora kuba abona ati Leila yakinyeje, yavyumviriye gute, iki byanje muko nyene, usibye gusa nyene ko nanje nashaka kunezereza mu bandi. Bo no kuvuga ko abantu babona yuko gukinaje ari iby'abana canke sinzi, no kuyenda cyane kubera ko je kino umuntu avyumvamo. Reka tubashimire cyane, dushimire abantu bako dukurikirana kuri Burundi. Nibaze ko nabandi bakinanye muraza kubabona uko bigenda bikurikirana ni par episode. Nibaze ko nitongera kwakina muzo twitaba mu yindi. Nta kibazo. Asante sana.